Imana mu mugambi wayo irakeneye abantu. Nikoresha ibiti, nikoresha amabuye, no mu itongo rya Edeni niyakoranye n'ibikoko, ariko yakoranye n'umwana w'umuntu. Na n'uyu munsi Imana ikeneye umwana w'umuntu kugira ngo akorane nayo. Nshuti yanje, tukaja mu vyaha birashobora gutuma Imana itagukoresha mu mugambi. Rero ico no kubwira ni kimwe, abantu bose bemeye kuba ibikoresho mu mugambi w'Imana bahinduka bahigwe. Abantu bo kwemera batokwemera kuri umuhigwe, uhinduka umuhigwe. Luka 1:48 yari karashima Imana uhera ku murongo wa 46 aravuga ngo Mariya aravuga ati ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. Hanyuma aravuga ngo kuko yabonye guca bugufi k'umusavyi wayo, kandi uhereye ubu abibihe vyose bazonyita umuhirwe. Wemeye kuba igikoresho c'Imana uhinduka umuhirwe. Nimba wemeye kuba igikoresho c'umwami wo mw'isi aba umuhirwe imbere y'abantu, wemeye gukoreshwa n'umwami w'abami ahinduka umuhirwe. Waburunganwe rwose bazonyita umuhirwe. Wemere uba igikoresho c'Imana. Abantu bose bemeye kuba ibikoresho by'Imana na n'uyu munsi baravugwa. Naba banditswe muri Bibiliya, turafise benshi banditswe muri Bibiliya. Nehemiya yaremeye kuba igikoresho mu gusanura inzitiro z'i Yerusalemu, aremera araba igikoresho. Na n'uyu munsi Nehemiya aranditswe aravuga, hari ibyo anyigisha, nawe iyo usomye hari ibyo akwigisha. Ikindi no kubwira ni cuko iyo wemeye kuba igikoresho c'Imana ibikugwanya birabaho, uzogwanywa. Mariya na Yosefu baragwanijwe, umwana yagira avuke ariko aragwanywa, barahunga, baramererwa nabi. Nta kintu kibishe guhunga ufise inda y'imvuka, birabishe cyane. Uri igikoresho mu mugambi w'Imana, ntuzogenda uraramye ngo bose bazogukunda, ntuzogenda uraramye ngo bose bazoza ngo ndagize gakeye. Hariho n'uzoza ngo ndagize gakeye utambutse gagwende kure haceto uzi kwirata agasigara aravuga amajambo ugiye. Ariko vrema ayo majambo naho yo yavuga uramureka avuge, azovuga bihereri iyo bigurugwe n'umuyaga. Imana yamaze kugutoranya, yagutoranije nk'igikoresho, nawe ushobora kubihindura. Kimwe gusa uzogwanywa, ariko ntibazogushobora kuko Imana yagutoye nk'igikoresho mu mugambi. Izogushigikira, izogufata ukuboko, izogugwanira, izohengera baciyaha ikikubwira ngo nawe cyahariya. Haleluya.